inyuma y'imyaka myinshi babujijwe kugira ico bakorera ku matongo yabo kuko leta yahagomwe kuhakorera imigambi yayo. Mu nyuma kandi y'umwaka urenga babapimiye amatongo yabo mbere n'ibirimwo byose kugira ngo bazobahe umuzibukiro. Abanyagihugu baba mu mahegitari 160 hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu barabandanya gutora bishasha. Ubu ngo baheruka gutora ikete yemeza ko ico gice cyo mu Gasenyi kiri mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero ngo baharuye amafaranga babaharuriye ko muzibukiro kuko ngo mu gihe baharura ntibahita mu gisagara ca Bujumbura, ngo babona ko amafaranga rero babaharuriye ko ari ntica ntikize bageranije nuko hari mu gisagara ca Bujumbura. Ibi rero bikaba ibishikirizwa na Emmanuel Niyongabo aserukira abanyagihugu baba mu mahegitari 160 mu Gasenyi. Reka rero twumvirize ingene yabishikirije. Uko leta yagumye idutevya idakurikije amategeko wanashaka, niko natwe tuticaye twagumye turondera. Twaraye tubonye rero itegeko rishirika ikibanza turimwo mu gisagara ca Bujumbura, mugabo hageze kuduharurira bakaba badusize inyuma y'igisagara ca Bujumbura. Ivyo navyo rero bica bigira ico bikoze ku giciro c'ikibanza turimwo, tukagira tuti nibubahiriza ikibanza turimwo co mu gisagara ca Bujumbura, hanyuma bashire ko amahera ajanye nayo mu gisagara nkuko amategeko abivuga. Inyuma y'iri kete twabonye nkuko duhejeje kuvyumvikana na bene amatongo, leta taci bivuze ko twe tuzova muri uwo mugambi w'imizibukiro. Tugiye kwandikira nyene cobahira umukuru w'igihugu, hanyuma duhe fotokopi y'iryo kete abandi basanzwe bakorana muri uwo mugambi. Nitwabona atakivuyemwo niho tuzofata iyo ngingo yo kuva muri uwo mugambi w'imizibukiro, kuko bizoba biboneka cyane ko twarenganijwe kandi birenze urugero. Imbere yaho abanyagihugu babajije ibibazo byinshi bibabakiye kubijanye n'ayo matongo yabo, yaba imizibukiro babapimiye ngo bazobaha ngo ntabari ko babona. Twebwe byarakunze baduhamagaye ngo nitugende gusinya kuko nta kundi twari kugira. Twaragiye turasinya, mumwe wese yasinyira ico yabonye mu mashini kuko nta kundi twari kugira. Rero je ahantu mpagaze hamwe uwo munsi warasinya bakakubwira bati kandi ugenda ucuza uguruje konti uwo munsi nyene, wava gusinya ikonti wagenda wayuguruje. None gabanya kuba hariho bamwe usanga basinyiye dukeya twintica ntikize, usanga atanaho tujana. Ubu rero kuva ujya munsi dusinyira tujya tuntu nyene tujya tudendedende, hariho n'abasinyi ntica ntikize. Banke nayo ndazi ko izotangura guharurira ujya munsi wasinyiye. None banyakubaho cyo nagira nshike koko je sinovuga byinshi. Hamwe bo kwigenga ubuntu bakavuga bati reka tuze twabwibuka tubatere bujya budendedende bwabo. Banki nayo muzosanga yarahejeje, izohera hajya nyene mwasinyiye iharubura kugera umunsi muzamo yaherewe. None banyakubaho twe turabatumye nibe banguki baturabire naye amabanki canke nimba bavuga ati turabahagaritse mu amabanki mwe ntimuzoharure muzohera aho tuyatanguriye. Muhitubwire navyo bone banyakubaho kuko hariho n'ubuzoronka ubwo budendedende naho butanga hirya yejo bazosanga atakiriko. Twebwe cyambere je nagomba mvuge nk'umwene gihugu, twebwe amatongo yacu turazi neza yuko itongo ari rya leta, kandi mu mategeko decree ya leta hariho iyo ikeneye iryo tongo ingene itanga umuzibukiro mu bugwa neza idatesheje umwanya umuntu canke itamutesheje programme. Cyo ni cyambere. Ikigira kabiri, twebwe turazi yuko leta yacu atari umwesikro kuko twaramutoye tuzi neza ko ari we aje kutukemurira byari byaranse kugenda neza. Cyo ni cya kabiri. Ikigira gatatu, twebwe nk'abene gihugu aha aya inama zimaze kubera ngaha aye twitaba abana bacu
imikanda mu nda, inzara mu muryango, ata muntu n'umwe ashobora kugira umugambi ashobora gukora. Ikigira kane arico kigira gatanu, twebwe nk'abene gihugu ntaho twigeze dushirira isoni leta, twaragamburuka yavuga rimwe tukumva inshuro 10. Ikigira gatanu arico kigira gatandatu, twebwe nk'abene gihugu twebwe turasavye nyakubahwa, twatumye komisiyo yo kutuvugira. Twebwe nituko turabunza amatongo yacu, turiko turabunza leta ngo iduha amafaranga nyabuna, yayabura yayagira yoyo ntihabuze n'umudandaza umwe muri leta yoyagurana kwa aya mafaranga baduhaye inica ntikize kugira umwene gihugu yoye gucugwa bufuni na buhoro. Kubera mwege mwanonosoye mugakurikirana amategeko nk'indongozi zacu, mukaba mwarabikurikiranye itegeko rya 2009 ni rya 2016, mukaba mwarabikurikiranye neza nkuko mwabidushikirije banyakubaho. Kwari ukubashigikira kugira koko muze mugira icegeranyo twega abanyagihugu twaboheba amaboko imugongo ngaha mu Gasenyi, dushireko ibikumu vyacu kuko benshi ntituzi no gusinya, dushireko ibikumu vyacu. Nico cyambere tubona cyotera kije imbere. Nayo muvyeyi wacu we Kizigenza, twizere ko ivyo byo byakozwe ngira atabizi, kuko urumva ko hakurikijwe amategeko. Ujya muzibukiro baduhaye ata naho twawujana Igitega, naho twawujana. Ariko rero urumva ko twebwe byari mu mategeko ko twari muri Bujumbura irbe. Urumva rero twasaba ko mwogenda mugakora ico cegeranyo, ahubwo byihuta nkuko uwejeje kuvuga yabivuze, ati amatongo yacu nituko turayabunza. Ayo majambo muzogaruka mutubwire, tugire ico tuyavuze ko mu gihe bazoba bamaze kutwishura bize ayo mategeko mwabashikirije barenze, tugire amahoro. Ubu murumva ko bisa nibitangaje ego kubona ko iryo tegeko ryo 92 ryari rihari hama ntigigera rija mu ngiro. Ku ruhande rumwe ucumenga boba babigize kumbure batari babonye aho ryo bari biyitse. Ku rundi ruhande turamaze kumva twese ko hari amategeko menshi muri kahise yagiye arasinywa, kumbure nta wuzi gituma amwe atagiye araja mu ngiro. Ariko mwana shima ingorane ntiyaraho, ingorane nkuko genda vyumva kandi twese tubibona aho tubaye naho tugendera biragaragara. Ni vya bindi vyuko abantu barashaka kuvugisha ukuri, amafaranga yo kuduha ashobora kuba ari kurushi canke ntana yahari. Kuri ivyo rero muribuka mu misi heze twaranditse makete atari make kugira ngo kumbure n'ibintu byo guharura bitangure, ariko nibaza ko mu makete twari twanditse twari twishuwe rimwe n'ikimanyi. Hariho n'ibindi kumbure nkeka mutoba mwashoboye gushiramo, twibakanye yuko wari ajejwe cabinet civile mu gihe twari ko turandika, hari akantu kigeze kuba kaza nk'ikete ryo kutwishura kasaba yuko ngo hoba viabilisation par intégration. Ako oye niyo dukoranye ngaha ntako twigera tuvuga, kandi mubaka kanditse nyene icubahiro ngaha yarasanzwe hari, kandi nibaza ko adashobora kuvuguruza cabinet civile wiwe. Nibaza ko ari we ijisho n'ugutwi mu bijanye n'amategeko ashobora kubimufasha. Kuri ubwo rero nashigikira ico ciyumviro cyo kwandika ayo makete, mugabo nkagira amakenga. Mbeko ubwa mbere twandika makete twararindira, kandi mu vy'ukuri mu mategeko umuntu umwandikiye ikete ntumuha umwanya wo kuba yakwishuye, kuko n'umutegeka ngo hirya y'ejo nza gutora inyishu. Kumbure turamutse twanditse ikete uwo munsi turashobora no kwitega inyishu nyuma y'amatora. Nyuma y'amatora tukiri mu gapfungu
nk'ako turimo buno munsi twiyumvire yuko na bamwe ni umwanya wo gutora haba babura n'ingene batora ko burya umutwe udatekanye ibyo umuntu akora ntaheza kumbure nkeka no kubibazwa umenga ntiyabibazwa kuko duba dusa n'abadakomeye kuri ubwo nasaba nti dukora iki ku buryo bw'uko iryo kete ribaye ryanditswe turindira ikiringo kingana gute kuko ni twebwe tubwirizwa kubanda urugi ko nitwe tubanzwe twe tuvuza kubanda urugi iyo pra igira kabiri tubonye iryo kete itariko riraza hadoca hakoguke kuko ikete turyanditse ubwa mbere ndabona ko tuba tumaze kuyibloka je bisaba ko tugenda tugatekana leta mvyeyi ntacuza kuyibaza ngo ntimwa nta kindi kintu uza gukora batabanje kukwishura kuri ubwo rero navuga nti nimba turitanze kuwa gatatu twebwe turiho ikiringo kingana gute nimba tuzoza kwishyuza inyishu biraheza bigende gute murakoze jewe novuga nkuko abavyeyi bacu canke abo twasize imbere kugira baduserukire niba mwandikire bamwereka amarira bene igihugu dufise ngaha nimba batwirukana niba twirukane tugende tumenye ko turabarundi nimba batugumizaho hari umuntu yavuze ijambo ndabona abantu baca baratwenga jewe ndamushigikira nimba vyanse ko baduha uwo muzibukiro bakaduhotora nyene nkuko vyagombye kuba niba turotirire zijya dosiye z'amatongo yacu kugeza isaha n'umwuzukuru wacu ntazohavure aza kuzira ivyo sekuru na sekuru batariye none muriko muribaza ko ibi bizokwijana hari uwundi ahejeje kuvuga gacamugani yaraciye umugani hari uwundi ahejeje kuvuga ati nimba vyo mwibarabara vyagenze kujya je ndakivuga uko ndacyumva mu bantu nta na hamwe jewe nabonye banyandikira canke bambwira bavuga bati muri saso wa hegitari icyatebeza imizibukiro nabantu babivuga nk'umuntu muto mugabo ntibabuziye babikura ngo hari abantu basasumishije ama etage ataye hari nimba bimeze uko bizohavura biva he biherere hehe bega bizohavura biva kuri muto bishikire no kuri mukuru uwo yasasumije etage atayafise ntibiriko biratuma ubutayisasumishije acamererwa nabi bajya basasuma je sindabagirije ca ntavyonzi navyo nabonye kandi nabo babivuga ntaho banyandikiye nimba muri saso wasane hari abantu 200 hagaca hisasumisha abantu 300 abo bandi bazananye ni icyumviro nibaza mbega nibo turiko turagwa mu mpore leta mvyeyi leta nkozi nihaguruke irabe ibintu bije ku mwanya no kugihe abene gihugu bato turi kuhohoterwa. Emmanuel Niyongabo aserukira abo banyagihugu aha yagerageje kwishura bimwe muri ivyo bibazo. Baranse kutwumviriza, baranse ko tuyaga mwibwirizo rigenga amatongo ingingo y'amajana 424 isaba yuko leta yumvikana bicarana nabo ishaka guha umuzibukiro bakumvikana ku muzibukiro. Iyo ngingo barayirenze. Ingingo y'amajana 426 ivuga iti abashikiranganje bajejwe ivy'amatongo bashinge itegeko rivuga ivy'imizibukiro bace bashinga n'igiciro atawushobora kuja munsi mu gutanga umuzibukiro. Ntibabikoze uko bashinze igiciro ntabanduka kugira ngo ntidushobore kuvuga. Byumvikana ko ivyo twasinye twabaye abantu bato nyene tugira ubwoba turapfa gushira kwiyo mikono mugo ni kwabaye gushaka kwacu. Mukamenya rero ko amafaranga baharuriwe ko bazohabwa nk'umuzibukiro ashika hafi imiliyarade 120 mu mafaranga y'amarundi.